intumbero twari dufise ni intumbero ya esprit sportif kuko dusanzwe turi abavetera bigeze gukina umupira kera hanyuma hariho club yindi yadutumiye kugira ngo duhure tukine. Murabona n'ivyo imisi tumaze turi mu bintu bitameze neza, harimo nko mu ntumbero nyene yo gusubiza imitima y'abantu hamwe, y'abakinyi hamwe, tubone ko twese tukiri kumwe, tubone ko twese tugikwiye, tugifise na ya morale. Mbega nyene ko mweje kubivuga mufatiye kuri ibihe bitoroshe abarundi cy'abanyamahanga baba mu Burundi ariko baracamwo, mbega mwibaza ko ico gikorwa mwaramutse mutunganya hari ico vyofasha ubutumwa mufise mwoha abantu mu buryo butumbereye ubwo butumwa bwo baruha? Je ndibaza yuko iyi activité twagize uyu munsi ari activité yari imeze neza kuko yatumye abantu bava mu quartier atandukana baza turahurira hamwe, twakiniye kuri Terre Tempête. Hanyuma nk'umutumwa twaha abandi bantu batafise esprit ni twebwe no kwerekana yuko turi kumwe, inkino arizo zituma abantu bahuza ivyiyumviro cyangwa bari kumwe, hanyuma wanashaka zigatuma umuntu yiyinda n'ibintu bitoba bimeze neza. Kubw'ivyo mwibaza yuko canke ikintu mugiye kuzokora muri kazoza kugira ngo mugumane iyo ntumbero ari giki mwishinziki? Muri kazoza nkuko twabigize muri kahise, tuzobandanya tworganiza ayo ma activité ya ma rencontre n'andi ma club yo ma quartier atandukanye. Uyu munsi twahuye nabo na Samedi Sport, turibaza yuko avant la fin de l'année dushobora guhura n'indi club nk'iyo mu Kamenge cyangwa mu Kanyosha, aho turazi yuko ari ama club frère. Twibaza yuko tubikora muri iyo ntumbero imbere yuko umwaka uhera, bikiye kure umwaka au début de l'année prochaine twabikora. Tukizera ko twoshika yuko kunywanisha abantu bakakundana bavukana. Urabona ibintu byarabaye byaracanganye, basanga muyikanye ibintu bikartiye ni ibintu yindi. Tukamana yuko igihugu ari cacu, gisagara ari cacu, atamuntu akwiye gutinya quartier nimwe, atamuntu atinye akwiye gutinya mugenzi we kuko twese turi bamwe.